Ego kari abakobwa babakuyemo. Je nanje kwera ibiro vraiment ntavyo bapimye. Kandi ibiro no kwenda nabirenze. Ivyo bavuze 65. Ndabirenze. Mu sanzu ufite bingana? Mu sanzu ufite nka 75. Ategeza ko ari mwiza aciye ubwenge ntavyo kuvuga ngo iby'ibiro ngo canke ngo yonze ntavyo bafuze ivyo bintu. Bisi ntavyo bafuze kuba. Ari mwiza. Aciye ubwenge. Voilà. Imisho nakaranga me. Imisho nakaranga. Nanje imisho nakaranga ndagira. Haje imisho nakaranga babashize kuvuga. Hello nshuti bagenzi miko madukurikirana ndabaramukije je ndi Civimix. Uno munsi nogenda babwira yuko ebana aho mwakavugiye ni kera kabisa. Aho mwakavugiye mubona ko ntafise fact oya. Uyu munsi nakoze ibyunguka. Ati gute rero ubu mubona ngaha ni Miss Kayanza. Yitwa Sandra. Ya. Aba nabo ni babandi bademore mwagumije mwumva bavugwa cyane ebana mu bintu bitandukanye. Uyu ni Ariege. Jensi mpanda babwira mukavuga ngo ndiko ndababesha. Banza murabe kwanza Ariege ni icuki. Umudemu rero ebana. Azo yabafuse ku express. Bikaze cyane. Hama kandi yagira avuga ko ibintu byinshi bavuga ko abyibushe. Ariko yarari muri Miss kuri se utanti w'ikiro. Ibiro 28 muri Miss Kayanza bavuga ko hacamwe abantu batarenza ibiro 65. Okay. Ubu ni Audrey. Uyu mu mwaka zere yagiye mwacaragwara mugabo no mwaka Miss yarayimaze. Ngo n'umundi nyene ntibyagenze neza. Okay. Nkuko muko murabibona uyu munsi nifuza yuko tuganira n'abanyene nkuko mubabona nshaka tubaye microphone hama nyabaza ko twohera kuri Ariege agenda baramutsa hama agaha bagenzi biwe nabo bakabaramutsa. Abaramukije mwese bakunzi ba Kimamara TV online. Je ndagarutse kandi ndazi ko ari mwambonye ubushize twarakoze ikiganiro muranzi muranyebuka ni uri imbere Ariege numero 5 muri Miss Kayanza nubwo vyaheze Miss Kayanza 2024. Aso ndagarutse kweri murambona nagarutse ndi kumwe na Sandra Miss Kayanza. Ego haba na Audrey awo twari turi kumwe mwihiganwa. Ego twaje ngaho tuganire namwebwe nawo ku Kimamara TV. Ego hamaje numva atakindi nza kurenza ko kiretse bamvuze ibyanzanye kwanza. Ego tabaramukije abakunzi Kimamara TV. Reka twizere ko aho muri muguwe neza muri Kristo Yesu. Nuko natwe mubibona ni bon frère. Sanze mumenyereye kuri channel yacu. Ni Audrey mu Kimamara TV muranzi abatari bake kuri channel yacu nyene. Ariko rero hakaba hiyongereka kandi gashasha mu mwaka l'année passée naragiye muri Miss 2023. Yego ndagera amahiganwa mugabo ntibyagenze neza naragwaye. Kugeza yaho nanje mbaza abandi ati ibya Miss byagenze gute? Kubera ko bitamvuye ko nari ngwaye. Ariko ubu narifuje gusubirayo. Buramatsiko yarahetse sinagwaye ariko navuye mu bandi. Kubera amakritere bagiye barafata ibibazo babajije byinshi nyine turaza kubivuga turaza kubigarukako. Ni Miss Kayanza 2024 ni Hire Sandra. Garutse kandi ku Kimamara TV ndabaramutsa abakunzi b'Ikimamara TV. Muraho cyane. Tukaba tugiye kubana muri kiganiro nizere ko muri hafi yacu ngo mutukurikirane. Gumana duhereye kwa Sandra wari bakora iganiro wagiye uravugamwe abantu ibintu utagiye urakunda abantu bavyakiriye gute hirya no hino umenga sinzi abantu bavyakiriye gute we nta bintu bakuvuze. Gedi saje nta bintu nta commentaire negative ndabona sinzi ngira nko Miss imbere. Hama ariko Ariege yagera avuga ko amajambo menshi atari meza harimwe byo ko yoba bavuze ko bamwivye muri Miss bakavuga kandi ko yarabyibushe bavuga ko yatanze iganiro hataragira abandi batarashikirwa sinzi ko bari kutamenyera media we kubgawe ubifata gute uvyakira gute.
Entangure cuko yuko ngo yaravyibushe. Je nibaza ko mu kumwandika bari babona umuntu banditse wariwe. Bari bamubona kungina ngana. Resi numva ko makriteri yaje mu nyuma bamaze kumwandika. Na kwanza anashikana muri finale je sinabihaye agaciro. Hama vyagiye kuvuga navyo sinzi ngira kari agashapu ntavyo nzi aratubwira ko sinakuri duhishije ko turi kumwe nawe ubu ngira araza kutubwira atubwiye neza ko ikiganiro sinakiravye neza sinakimaze ariko ivyo yavuze byari bibi sinzi kuri we usanga byari byiza kuba vyakira ugasanga ni bibi mugabo kuri we ko yashikije message yiwe iwenda zina mahoro hamasigaye bacya yabwiye nabo sinzi kubwanje ko atapa ikamashobora kuvuga nta na kimwe nko kubwawe waduserukiye kubera ko waduserukiye mu bigeme beza baci ubwenge cyane kandi bakaranga yego ivyagaragaje kubona twarabanye muri bootcamp ubu twese turabicako kubera ko twese twarabaye ivyo yaje yavuze byavuzwe twese duhari ntawo Miss 2024 byari vyiza ko yaje n'ibyo bintu byarahabaye yari kubisohora canke yari kubinuma ndiko navuze yuko kubwanje ukumwenje nayibona ngerageje kuraba wewe kubwiwe byari byiza guserura biri mu mutima wiwe nta kosa yararimo ariko yari kubanza kuja gushikira barya akababwira ati burya ibintu byari byiza akumvitse kumwe babyifatamo ori yo gutangura kubizana ku social media ariko sinari kubivuga hajyanya kubibabwira kuko burya iyo ikintu bon ushaka gikemuka urakivuga abandi bose bakakimenya anagitahura akavuga ati hariya nitwajaye bizogenda kunuku waze bagenda babizi kuko iyo bibacisha ko hari abantu batazabimenya bazaguma bafukira je ndabivuga narababwiye ko be wabagirije iki ibyo bijya bakwagiriza n'ibiki numvise bagarutse cyane je numva banyagiriza ngo ibintu by'ama social media ngo ndabireke ngo ndabihebe no bashobora kubiheba I don't know ariko akubwira ko woba wavuze ikitarimo mu byabaye oya bambwiye bavuze ati ibyo bintu by'amahezo sose bireke ariko nanje kugira ngo message ishike ku bantu banyenevyo bantu kuko bizoba no mu butanyerera miss nzaba mu butanyerera oya haje ibintu byo ku social media sinihora kujudginga mugabo nkuko nari nayivuze wari gutangurika ukavugira barya abantu ko deja warabona ko birimo amakosa twe utayivuze hakikana oyaha namakosa nje bon kubibabwira byari ibyo kubegera nkababwira ati burya ibintu mugani bari kunyumvira reka nababwire bashaka bavuga tukiraho ikosa barikoze bazohindura kubera bafite kuri oya nazo bazohindura niyo tabihindura nzose ndabivuga ariyeje birashoboka ati gute reka nababwire igituma vuga mu kibanza ca ariyeje igituma yoba yaratinye kubabwira muri barya nta mu modo 18 arimo mu babiteguye bigaragaze ko ababiteguye bose nabantu bari bafise ubwenge bukwiye nta kosa baguyemwo nabo ubwabo batabona ko ari kosa kubera ko bamaze kubona ikiganiro gisohotse ntibigeze bakubwira ngo wavuze amakosa ahubwo bavuga ati aya makosa wagiye kuvugira kuri social media agashikira abataturimwo niyo mabi nta kosa ariyeje yakoze je nta kosa erega ariyeje yo kubivugira kuri social media apana kubivuga kuri social media kubera ko hariho abantu bari mu ayo makosa n'abandi batayarimo bibaza neza yuko ariyeje bivuze bikumva umuntu wo mu Kayanza atari muri Miss yari kuza akavuga ngo akababaza ati bijya bintu ariyeje yavuze nivyo nta muri aramuhaririza kuko no muri groupe je naragiyeyo ndaraba baragerageje guterana amajambo muri group bakora avuga ati ariyeje ibi bintu byo muri byama social media bihagarika je ndavugana n'ubijejwe ndamubaza ati none ariyeje uno mwanya hariko saragwamo ibintu yavuze ntibyakozwe icyo bakoze bambwiye ati none nimba byarakozwe yari guca bijana muri mu Kimamara oya si mu Kimamara gusa nahane nzobivuga
sivuga imamara gusa abazanduka jenza genda si kuvuga bibi si bibi kandi narantegeza ko kandi no mu president no muhamagara bimubwiye ibyo yakoze si bibi mugabo kirazira erega ntibatunguwe nuko wabivuze oya suko ntibababajwe nuko wabivuze bababajwe nuko wabibwiye abo batashaka ko babimenya ivyo ni ibintu umuntu atagaza n'ikintu kinyegeje he yari yamusi barakivuga mwese ibi reka nabwira ikintu kimwe basha jewe ndani mwihiganwa simpari yandi mu bakobwa batandatu b'ibijuju kubera ko twagiye guhiganirwa ikibanza cy'umukobwa cy'ubwenge mwiza ukiri ngaho reba kuba umuntu atsinze ibiganisho ntibishabisigura ko ari ndiko ndakwereka ikintu twahiganiwe kugira ngo ubuzemwo mwayo makriteri yose nta nari mu bukwije sindi mwiza sinciye ubwenge nta karanga nta mico n'akaranga nuko nyene byumvikane ko ndi munsi y'umurongo ndi munsi y'umurongo ariko rero mubo twagerageje guhiganwa bose umwe wese yavuga ati ariyo jewe nuko yashimye kubivuga bamwe inbox bakaza kubera ko byarabaye deba birabadeba mu magroupe baravuga yuko kandi ikintu nagumye mbona kigaruka cyane kwari kuvuga ngo mwirinde ama social media ndavuga rero ko muri ko murabaharura birinde ama social media nukoze akazomenyekanira ku bikorwa byiwe azobimenyekanirishirizwa hehe si kuri social media muri ko muraca intege n'abakoze kugira ngo birinde social media n'abatsinze nico kibazo gihari sinigeze mbona bavuga ngo ibintu wavuze buryo wovyemera ambaza ngo ibintu wavuze ngo wovyemeza nta muntu yigeze kwagiza kwakoze ikosa oya vraiment ahubwo irinda social media media byumvikane ko bakubujije ngo wari kuvugira hehe inbox misi jewe nuko ni misi urabizi misi twari twabanye neza urabizi twari kumwe wewe muri competition Miss Kayanza 2024 Cyadufatira kuri wowe nyene ibintu Ariyeje yavuze ntabyibagiye baramubajije ati naga Ariyeje wewe wafatiye kuvugira uvuga ko bakurenganije aravuga ati je nafatiye kuko nishyuye ibibazo bikananira hakananiramwo bike ibindi nkabitora ariko ngaca ntangazwa nuwananiwe n'ibibazo bitatu hama hagaca haza uwananiwe n'ibibazo bitatu byose kubera ko nta yaha bitatu byose je passe byose byamunaniye Jenda bivuze numvise akantu je passe twibutse umbirize uvuye ko wananiwe ibibazo bibiri kimwe sinakinaniwe ahubwo nibagiye navuze ati nibagiye amazina aho narakinaniwe kandi ikibazo cya Ariyeje nimwe namwe kirumvikana bamubajije ba perezida ba EAC uko bangana atarabwira ati jewe nzi amazina ahereza uragerageza urabivuga undi nawe aho yavuze ikibazo yarategerezwa ko bamubajije ikomine zigize intara ya Kayanza yaravuze yibagira nka zibiri yibagiye zibiri abantu bagomba kumindura ati wibagiye umukobwa muri jiri hariyo abapapa babiri n'umumama umwe sinzi nimba ari umwigeme sinzi nimba ari umukobwa ntabyo nzi aratora mikoro aravuga ngo subiramwo wiyumvire neza nta narabibagiye arongera arasubiramo aca akora ikosa ryo kwibagira iyindi komine imwe barongera bamwe ati subiramwo ese quand même subiramwo oya frère no ego jenda yovuga ego ndukunda vyemeza yuko jewe vraiment nukuri nakosa ndiko ndavuga ni hazo sose David kandi hazo sose ariko vraiment jewe ntavyo nogenda kubabwira ngo mumwe ngo ngenda kuvuga ati president bino bagize sivyo no ko ndazi ko babivuze kuva kera kuva misi ikiba bamwe babivuga bacha umbaga kanyisha shibi kisasa kuri hazo sose natandi byo bariko baraprograma bariko baprogramira ikosa aho yarikoreye oya azozera kubwire just nari muri shuri murabizi nari kumwe namwe ariko wari kubona Miss reka nakubwira ikintu kimwe baza kana kubwira ikintu kimwe wowe tukiraho kandi bavuga gusa akibazwa yari nimero indi nimero 2 ndamubwira ati
Miss zina ry'Imana yo mwijuru udahamagawe wewe muri bane ba mbere baduhamagaye twese ati nimuze mvuguye ego ndamubwira ati ukaramuka udahamagawe mu bantu bane ba mbere ni izina ry'Imana ndi mwihiganwa nari nizi ko jewe nananiwe deja ibibazo ntavyo natoye mugihe ibindi byose sinzi ico bafatiye ko kubera ko sinanavuze je ko nawe ati je bwera mu kirundi ati nazo nzizo urumva usa aho vraiment aho sinko ndareklama urumva mugabo nararenze kuvyo nakoze kubera ko gutambuka ntituzi ngo bafatira kuraye urumva kugira ngo tumenye nti umuntu boba bafashe intambwe akora yo gutambuka ntituzi ngo bafatira kuraya ntituzi ngo bisunga iki kugira ngo umuntu bavuga ati twamuhaye amanota ya naya kugira atambuke nico ndiko ndagarukako twese twagarutse ku bibazo uyu yabaye nimero 1 jewe akigenda gutora ubupapuro defira ya mbere yaragiye jewe nari nimero 2 twese dufise ubwo apana buke dufise ubwoba Sandra avuyeyo imbere mu gihe amaragira Nyo turapfuye. Navuga ni uyu neza aranananije ubugira kabiri. Avuye hari kupandemesha buya nawo turabisubiramo. Ari kupandemesha ambwiye ati Kugira n'umuremere. Ati twari ko turakora. Tuba turapfuye. Ndagenda muri defile ya mbere. Ngira Imana sinakwa no kugwa. Oya, niyo defile naguye ko nka gatatu. Yari defile kabiri. Defile ya mbere ndagenda. Defile kabiri waraguye. Defile ya kabiri nahaswe kugwa vraiment natiriganye nk'inshuro nka zitatu. Nziza nambaye ibikeye. Misi kwa kundi kugenda ujugume. Bategera kutwenga. Sasa ya misi umva ko ari defile ya mbere. Defile ya kabiri iyo ya mbere nyene. Uwo avuga ngo ya ikibanza yari kujamo ya ikibanza baranyuranye ikibanza yaje medafine yaraje ambwira ati jewe kabaye neza mpatwe kugwa haki imbere urumva natiriganye nk'inshuro zigera nko kuri 2 ntakwa kugwa kugaza yaho ujya mu animateur yavuga ati misi nimero 4 genda buke genda neza kubera ko naje yarabimbariye mpatwe kugwa kabiri avuga ati ururuka neza mukanya nahaswe kugwa nakajya kantuze yatugira duce ko kugira ngo tukoroke kajya ka escalier aho ati je neza ndapfuye aha nagoye karabaye ubwo yo ni defile ya mbere mu bibazo nitwe dutonze hamwe umwana w'umukobwa nimero 1 abaragiye niwe muntu wenyene yashoboye kwishura ibibazo byose apana gutirigana gatoya neza yarishe yitoreye ibibazo byose izingira ngo nawe nyine ubwe weraza ati ukuguru natanguje no mu ego farama Imana yari yankoreye ko yarishuye neza ibibazo umwana w'umukobwa arabyishura neza ndavuga ati Imana basi nimiburi buri ko mbonye bako babaza ibibazo twize Imana ishimwe kubera ko nanje ngomba nkurikiye kugerayo ibibazo nambana n'icota atababa ngo torupapuro butatu nisa narabyumva nibyo ariko aravuga nayo umva ari gutora iki wewe jeje ndivuga ko bandenganije mu bantu bavuga ko navuga ko murenganije ntabyo arimwo je nganda birimo ibibazo tuba urabikubise seke vraiment no gutambuka niwatirimo projet hageze kuyivuga nanje ubwo naravuze ati ego bwa bundi twarararana ndibuka ko twaguma tuvuga twese ati none nkatwe tuzova mwiki abandi bariko bariga natwe turiko tugira iki turiko turitigitira tuvuga ati twijyamire yari twarabanyuma mu kujya twanabanyuma mu kubyuka twanabanyuma mu kuryama tuvuga ati mu kubyuka umwe wese yarakomunda akavuga ati oya ntunkome ujya mbonye yavyishuye neza nawe ati yambesire kumbe yanampenda wewe yaranabizi ati wewe yaranabizi mugabo ndarenga hageze ko baduhamagara ati nimuze ba proclame ndabwira Sandra nti Sandra
udahamagawe mu bibanza bine vya mbere zina ry'Imana yo mwijuru ibintu bizaba byagiyemo akarenganya jewe kuri je nabaye bwishurwa uyu none barabimubwiye ariyaje nataramugazi gituma ariyaje ntabimubwiye ariyaje ntiyari imbere zanje hari je ariyaje sinabonye ingene yadefiye ariyaje sinabonye ingene yishimye ibibazo kubera ko twaheza twaheza nimero imwe yaheza yiruka burya nawe wamubaza ngo odora yadefiye gute ntavyo yomenya kubera iki uwaheza twasha tugenda mu cumba tukabati Imana ubu tukibokera neza kavuga ati turagiye umwe wese yabona ibiri imbere zuyu umugabo rero nagerageje kuraba ingene karishira ibibazo n'ingene gwaratambutse bwa nyuma ndavuga ati rero urukobwa kwere imbeza ntashaka kuzigomora we bagureshya nyene oya yose Jake ntavyo kuvuga ngo bamubonye bashyizemo muri twese hasi waratowe mugabo tugiye kuraba kuvuga ngo jiri hari igihe ihamanota abakomye induru muri sare zina ry'Imana rero je dutora nimero sinzi nimba ko ari kuderanja abantu Nina nawe Nina Pendo ni Ariyeje na Nina aba bantu babiri boca baraba rero bakoma induru oya Miss Popera ntiyaranga Miss Popera ni anakomera yani nese abafana bari bagacama Miss Popera rero kuko nuzane abafana bazo bafana ni je nyine n'umushiremo cyane ariko Ariyeje yarasamaza abantu uri bagiye ko Ariyeje yatambuka abantu bose bagaca bakoma induru uko nyene kandi n'amafoto z'abafoto yaje yose bose baba bari kuratwega Ariyeje ico nagerageje kukiraba ndavuga tuko biri kose naho twaba turi mu cumba wumvise induru nyinshi avuga ati Ariyeje arenganye Miss Popera ni wagomba oya ni wari Miss Popera no Miss Popera aritora arakora yarakoze neza ico kintu cha Miss Popera ico mu bantu muri bajya bane wanashaka kujya sinda mushiramo kubera ko urya abantu bari muri competition batatu kubera ko imwe wese ikamba rya Miss Popera yaragiye ate umwe muri bajya cumi we waragiye ate niwe yaragiye njanye n'uyu ko yaratowe ari wanyuma ndagasubiremo nkuna mvuze kugira unyumvirize neza yari yaje kiza narinzi ngo ari muri staff yabaza kukibaza jewe naninje kwa Miss ko nanje muri competition woje kwa Miss kandi sanje gufitiye nanje kwa Miss mugabo bashaka byagenze gute kugira ngo ako kadiri gapfunde kugira urengane rya ngomba maze ikibazo kimwe banzure narishuye bazo babajeje wishuye ariko harimo abandi bavuyemo mukiraho none ubona ko ari baba bararenganye tugaruke kwiwawe sindabizi nabizi ni kihe kintu bon urabona ko muri critère bavuga ko ari umukobwa ataratyara na timbe wa Kayanza afite ibiro 35 akagira kumanuka akagira 1m65 minimum metero 60 menga metero 60 mwivyo byose wakwijije kugira we bakomere kujamo harimo abandi bakobwa nawe nabonye ba ego kare abakobwa vema bakuyemo je nanje kwera ibiro vraiment navyo bapi kandi ibiro no kwenda nabirenze ivyo bavuze 65 ndabirenze mu sanzu ufite bingana mu sanzu ufite nka 75 ariko kuja mu wa 65 ntabwo wigeze baza ko hari abantu baba bibye bon gerageje kuraba Barenganije hari ibintu babaza muri preselection hari amakesa babaza critère bakoresheje gira kwanza uburebure barabupima yego basangura kwiza ego kanakubaza na administrateur bakanakubaza na gouverneur bakanakubaza na projet none projet nimba bari gutaye presence neza cyangwa ikibazo nzucisha gusa je harabo numvise ikibazo ca administrateur cabananiye baranyuranije gouverneur na administrateur baranyuranije abo byananiye ibibazo barabakuyemo yarakuyemo iyo critère baca ishirakora ariko we bashobora kureka je ko navuze projet ngambajije projet yonyene nta kantu wari wagize tuvugana kuri oya ki oya none wowe tugarutse kuri critère ya bijya byari ibiro ntavyo bavutse ibiro ntavyo bapimye kandi ntibankuyemo muri kwe ariko sanzu zuko iyo critère irimwo ya Miss ategereza kuba ameze gute ategereza kuba ategereza ko ari mwiza aciye ubwenge ntavyo kuvuga ngo ivy'ibiro canke ngo yonze ntavyo bavuze ivyo bintu Miss ntavyo bavuze ategereza kuba ari mwiza aciye ubwenge voilà imico n'akaranga imico n'akaranga none je imico n'akaranga haje imico n'akaranga babashatse kuvuga
nibaza ko bavuze ko uri umurundi kazi pire Umurundi kazi nyene, umurundi kazi pire utari mu etranje turi muri etranje no mu etranje bamukanza niko mu etranje sinibaza ko Oya, mu etranje bamwemera gute iyo Amerika Amerika? yo hari ibintu rega ataba abafise iyindi mico yo mu yindi yo mu kindi gihugu cyabo n'akaranga ko mu kindi gihugu cyabo urumva bisanzwe kuba mwiza ni mwiza kuba nciye ubwenge nawe nciye ubwenge ariko kuvyibuha rero ngana kuvyibuha ako kantu aka kantu gutya rero tugasurinye ariko nikategeza kuba ngo kandenganye niwe navyo mugabo wowe n'abantu commentaire ziri wawe muri telefone iwawe bakimara kubona ko ugomba kwitoza muri Miss Kayanza ntabigeze baguca intege kubera ukungana oya vraiment sinema commentaire menshi ajya ama commentaire tegeza kuba haba ategeza kuba na mizo nama commentaire tegeza kuhaba none mbega wewe oya vuga turi mu kiganiro turiko turiyugurura oya no ngerageza commentaire yose itavuze kuri sene abantu bose vraiment bavuga ati wow barakoma n'induru kwera ugati ewan tambuka akatambuka baravuga gasije nyene kendi abaje kuraba hari abaje gukoma induru mu cumba bose baza bavuga ati twarukobwa gw'ingidi ni muri tuzana niko dushaka mbere nakubaza urazi ko abantu bashobora gusara public gasara bariko baragutwenga canke bariko baragukunda nta nico vyo babitwaye ivyo nta nico vyondira kubera yuko umuntu wese mu busanzwe mu buzima umuntu wese ariko ararondera sikuvuga ngo kugira ngo ba ushobora kuba yo kwiyerekana canke no Ariyeje batwigisha muri misi bakwigisha ngo rata ubwiza bwawe ereka umuntu imbere n'inyuma aparuke mwereke imbere n'inyuma muri mutwengere kugira ngo mwereke kuri mwiza ndewe ndakubwiye kuri mwiza hewe ni kuko imana jewe sikuvuga ngo ede kwanza nta muntu ashaka kugira ngo ndi mwiza kugira wiyumve ko wifite confidence yo kugira ngo confidence kwanza ko ndi bon sinabwo ngo ndi mwiza oya jeje ari mwiza iyo nyabanze kavuga kandi barabibona Benjamin ndabizi ko nabo babibona abantu ko rakurikirana uko riko urabona ko ego fraba na misi hano ko ari mwiza n'uti kumwe ni mwiza kandi nta muntu rero mwo mwiza ruca bandi oya uyu w'ikamba ego ni mwigame ubwenge no si mwiza nene ndababaza ko ikintu nafatira ko ngo myiza ni umwigeme mwiza kana umviriza ndavyibuka turi muri ntuzeya two turiga turi muri bootcamp baravuze ati bavuze tudefinise miss baravuga ngo mwiza nguwa mwiza aciye ubwenge umuco n'akaranga bose hanini benshi bagira bavuga ivyo nyene mugareme yavuze ati ubwiza ntitwabishira ko ubwiza isero y'umuntu jewe urashaka kumera ndi myiza siva kamera ndi myiza ukabona ati atega mukuye yego urumva icavuze ati ico ubwiza twomera yego tushapari miss aba ari umuntu aciye ubwenge w'imico n'akaranga sawa urazi igituma harimo mwiza kariko gute umutwakazi oya Kayanza yadufasha mu kubwire no ni kibazo c'ukwasa mwese mwaravuze ngo abafine bamukikuze uvuze umutwakazi hataza mu bwoko ariko hano ntiyamwe abatutsi ntiyamwe abahutu ntiyamwe abatwa igihugu cy'u Burundi ico turakivuga none bazanye umutwakazi bose bagakangarara kandi umutwakazi ni umuhutu n'umututsi n'umutwa dufite ubwoko butatu mu Burundi hari abahutu ari abatutsi hari abatwa aho mwese murasanga ubwoko no kubera iki ntibyaparesa si ubwoko bitaparesa kandi harura kuri bitaparesa wovuga impamvu byaparesa kuri bitaparesa vuga impamvu Ese ko ndamubaza ririmo kuri bitaparesa byaparesa impamvu reka nange tuzi hari igihe wose bitaparesa ariko reka tuvyiho komantere nyinshi twarose reka tugakure komantere nyinshi twarose bavuze ngo mu Kayanza utari umutwakazi bararenze izindi edition zose batoye sinzi ko bazigize zero kuburyo akantu gato gusa bakoze gutera umutwakazi uno musi bashaka baraduteye amakiyaje barakora ibishoboka byose wazibona agakomantere musa bavuze ati ngaba bigame 10 baje kwitoza muri Miss Kayanza wabona ngo mukanza utari umutwakazi ntugire gusohora oya ngo nibagutora nturengana bari critique kureko mu gisirikare baragizija kubufi ari ku bwoko bwawe peut-être
n'ibindi ibintu bya leta tuvuge ivyo bijya nyene bifise uko bipanze natwe mugabo muri misi utsinda kubera ubwenge bwawe n'ubwiza nespa nubukanyosugira hari numukobwa mwiza kandi ubwenge twe turi bicuja ariko batandatu bibicuja mwebwe akona akazigozo kandi mukikure urabyumva je siba nashikira ngo kwa abantu oya akazigozo oreka naco akazigozo deja mwe mutwo turi 10 hategeza kuva mu myitwa tubizi urumva tubizi rero dufate bajya kasha ko commentaire dufate bajya abantu 10 bose ko ari bijuju kazigesha mana commentaire oya atandatu ni biri bijuju nukuvuga ko hatsinze umwe mwari muzi ko hategeza gutwara abantu bari banda bari bambwira ikintu kimwe muri ko muravuga ibyo bintu iyo mu ishure baguhaye examen umwana wanyuma fatiye mu ishure uyatsi naba yarize neza n'ubwo 10 hari abandi batashe imbere yabo bovye bari biki aho ibizuju baranyica ndabo oya akona akantu mishizemo kandi c'est byiza c'est pas bon si ivoye ko mukikura babwo collaboration hari ibindi byatumye bamuba elimine akora kwitwaza mwari bijuju cyane twatumye ko twokorana ibiganiro kuba eliminer critère yo kuvyuba ntiyarimo oya ntiyarimo kuko deja barakoze kwandika reka simwe wenga iyo kubivuze ko utamugize miss oya ni miss ni bari muri shi oya ari muri shi byumvikana ko yaba ari kuri no ibibazo reka nishibaza na projet live présence neza je ni mise à liège vraiment urari mukurako sijyo iwe ni wa mbere ningo bizakora kambagize ikamba nugana n'ubuzu ikambari naryo warajya fisi wewe nta ufise nta n'icyo merita utabishaka ndabishaka ariko miss Ariege arifise sikesho genda kurubuga kwiwe mes amis genda kurubuga urabe miss Ariege wanditse miss Ariege cumubonako wanditse miss Sandra 2024 muna following ko turafise utuntu na miss sokora miss niyuhire Niyuhire Sandra Sandra. No miss Kayanza 2024 niyuhire Sandra nivyo yego cumubonako nawe ubu si misi deja bazo ntari misi abikubwira Chamba miss Fuade ari Miss Fuade no musi nkabangarutse ndi miss why not nagiye kurondera miss ni bara none president twaba amatora eske badatowe no kubega batatakini bashoboye no mugani ba president badatowe ako kantu kariko aguma ari umukandida aguma ari umukandida mu matora ariko nawe ari president reka nawe umukandida mu matora umukobwa mwiza kana cy'ubwenge erega ndimwo none umva ni misi oya bari kumera umutwe jana twari tuma muri bootcamp remi yavuze ati hari abakobwa bose bari mu Kayanza ati abakobwa disimye simwe muri finale mufise titre ya miss ati kandi rero muyitondera iyo titre abakobwa 10 bahera kuri bande n'abasheri ntituzogira oya n'abasheri n'abasheri ari yaje n'abasheri umushara nayo ngumwe mbega yoje n'umuntu ofisa frère n'umuntu ofisa sirubi ine frère jende myiza wese ubiheba ni kuri titre ya miss uzomugira cyane ushizomugira cyane ngo baradutabara abasheri baraduheze ko kubera ko turi ba miss ubona umvise karekera muri ubuzo bwatwetse permanent ubona nk'imene simene ubuzo ubona nk'iki iyo nawe mbisabone ko arabyidoga ibidukikije abantu abo ngose babona ibidukikije none gahemwe je ngaha mvuge ngo abahungu mwese muri abasheri kandi niko nitoza mu bintu bizira umusheri birazira umusheri Miss Kizira none Miss Burundi yigeze kwerekana umusheri wiwe manda yiwe igomba ihere nabyo ntibyazungurutse ku marizo social yani kuzunguruka nibibi bavuga ati Miss yimene ibanga yakoze ikiri mu bisanzwe Miss nta musheragira arega tubuje kandi nta musheragira igira y'umwaka bamuha musheragira ni nka padiri Andre intara nubwo yomugira nawe bamufise nta burenganzira yaranje bibe biboneke muga abantu rero nabo barangwenza uvuze ngo imisore ndayibona nk'ibidukikije nyene okay reka nanje mbaze miss reka mbaze ikintu kimwe miss okay bibe prive bibe prive none nk'ubu dufate nk'umusohote
bakaca baba bajya agafoto kuri social media n'abakobwa gusa nisagara n'abakobwa uyaha baba bizi abantu baba bazi yuko uwo muntu muba muri kumwe n'isheri wawe ntabyo woyisha bamaze kubimenya baba babwiye ruba rusa ni kinyegetswe kandi bisa ko rurembego ni kinyegetswe bisa ko nibisanzwe gukunda rero mu we nuko nayo batatu ubazi ubabona he abo batatu baje kwandika komantere mu bagiye kuri project ubu mutegekanye iki nagize amahirwe yo gukoranya abakobwa batatu abamisi batatu ubu mutegekanye iki bon miss kubera yovuga ko ikintu nibaza ko cyari kimeze nk'igoye aba bakobwa bose baza bateguye imigambi ni ukuvuga finali birimo imigambi 10 nibyo ego abakobwa bose bafite umugambi wiwe eske muri tayari ko miss Niyuhire Sandra miss ya 24 Niyuhire Sandra abahamagaye muzoba muhari cyangwa mwese azokuri kwiwe cyangwa byandi tuvuga ati twese dushinga uvu hamwe apa yiwanje je nzoba maje nisi nzoba maje duhari umufana wanje tuzoba duhari kubera ko twarinze tubana muri bootcamp ikintu cyambere batwigisha n'urukundo batwigisha baratugerageza kutwumvisha yuko burya nari yaje karavuga ati jewe nararenganuje ukuntu sugwango ni bya bindi abarundi twamenyereye umuntu akubwiye ikosa burya ikosa hanini iyo umuntu agukosoye mu kintu abakwanga umusumba abayumva umenga izo mpanuro z'umwana ni z'umwana nyene abayumva yo gukubwira mu rurimi sino mu bintu byose batwigishije ntabwo abantu bigeze batwigisha kandi cyo kintu ndakibakundira cyane nejo baze bakibandanye batwigishije ko babanza kukumvisha ko muri ko muhiganwa muri benshi mugabo mwabo benshi ategerezwa kuvamo umwe ashobora gutsinda ihiganwa ariko rero kandi hamaze kuvamo umwe ntibisigura yuko umuco muri gukorana cyangwa ngo ubugenzi burahagaze oya siko bigenda siko batwigishije rero mu gihe misi projet yiwe yemewe kubera ko ubu dufata ko projet yiwe iri mu byemewe babonye ko ariyo projet intara yacu ikeneye natwe nk'abaguherekeje nk'abo twari dufatanije ihiganwa projet yiwe tuzoyishigikira 100% bibaye ngombwa nizacu tuzikurikiza izanye nazo nagisiguye navuze ati izacu tuzozikurikiza mu gihe ya misi yaheze urivugiye wewe eske uri suri ko abandi bose bari nabo twamagiye imiganiro bakanga kuza no ibiganiro ntibase kuza kubera ko batari babikeneye ahubwo n'abayobozi bacu no bivuga ko ari abayobozi bacu bagerageje kudutinyisha TV online kuko natwe turiko turabikora babatinyije TV online babagararije batutinyishije ivyo twavugiyeho badutinyisha ati ayo ma TV online ayo ma social media mugerageze muyirinde none muyirinde sinzi ko baciye inbox kumwumwe ngo bamubwire ngo uyirinde ku mpamvu izi ariyo je niwe yatanguye kudukorera ikiganiro mu bantu bose twari duhigana niwo muntu yatanguye gukora hari ikiganiro ca misi caje kivuga narabonye titre ivuga yuko ngo twasanze misi kayanza kisinda ari titre yari titre y'ikiganiro kandi barabiriye ko sanga yari yo mpamvu bavuze ati no ivyo vyarafuswe kandi byarafuswe ibakrase basanzwite ikiganiro batubwiye ko twokwirinda amasosiyete cyatanguye kuri Jay ikiganiro oya nico gituma ariko nababwira impamvu yari rero ntimushobora gufatiranya mu rwego rwabonye ikiganiro cy'uwo bashaka kuba bafatiye kwa ikiganiro cya mbere nakoze bakavuga ati waba bakora ibiganiro uwa mbere mwabonye icyo bamugiriye iyo twaciye naho twako twaca ku social media bababwira ngo muyirinde dusozere abayobozi bavuga ni bande mu bantu uri iki ababikuriye kumure ababiteguye nka miss wumvise bariko baravuga ko kizira kuja gutanga amakuru kandi uri cyamamare cy'intara ikosa nirihe wewe vuga wo abantu uri wo biheba oya apana kubiheba gusa uvuga ibintu by'akamaro none ibyo kuvuga by'akamaro akamaro rero nakubwire uvuga ibintu ubona nawe bigufitiye akamaro yego Ariyeje ewe yarabivuze byamugira akamaro kuri iwe mugambi byono nabandi ariko ikosa nirihe kuri kose kuryohera abantu baje ni kuryohera abantu mugabo yavuze no kuri
ntabyo nzi ko ari kuri abasi byo benshi n'igiki ntabyo nzi ko ari kuri kuko sinzi impamvu yabesha twari kuronka commentaire usanga we yari yaje yifitiye avuga ati ntegereza kwa misi urumva ifitiye confidence twiga kuko akavuga ati ntegereza kwa misi akabona ko bigenze akavuga ati nanje maka why not Ariyeje uno musi ariko aravuga yaje higanirwa ikibanza ca misi mugabo azavuga ngo jewe iyo bitagenda uko ikibanza nari merita cya deuxième dauphine yarenze ego yarenze misi w'intara Ariyeje warenze misi w'intara urenga première dauphine urenga na misi populaire uwo yari wagiye mu kibanza ciwe byamunaniye none ndakubaza Ariyeje bafata ku biharuro gusa ku bintu bya gusa ibibazo gusa tubwiye nyine izo zindi kritere bafata ibibazo utambuka n'amanota Ariyeje utambuka n'amanota erega wowe twageranye amaguru erega nakubwire twarigiye woshobora kubona ati vraiment Sandra niwo mbona abishoboye muga undi nawe akavuga ati njemba umenga ni Ariyeje undi nawe akavuga ati ni jiri rero umviriza apana kucufatiranya ngo kubibazo kushaka ibiki n'ibiki hari byinshi bariko barakota ushaka gusanga mu gutamba ko wewe wumva wabishoboye ugasanga wabonye ndifuti neza gusabanya arabyemeza nawe nyine wowe uri jiri oya ni je mvuga ku ruhande rwanjye niho narindi Ariyeje atamutse neza pa raporo y'abandi mwebwe mwarorereye abandi ni nawe banakomeje tuja ngaho erega barorereye nta kamaro bamaze kwari kurorera nyene banza nakubwira ikintu kimwe ikosa ryabaye kuri Ariyeje n'ugushika muri finale nimbero yaharenganya gahashika nibamuhaye amashugwe yiwe yirenganire aho abarenganye bose bagashira muri finale baba amahiwe oya erega Ariyeje avuga ati ntihageze muri finale finale numva ko mbwango ndikuramo hari umuntu mvuga ngo barandenganije ntibamurenganije byamunaniye yaje deje nari namaze kubona ati muri baje bane kubamo wewe bazi impamvu ariko bazu baje guto apera kugwari ego ndatumva urukundo mugabe iyo deba nako twirengana mukanyibwirira gusa bikurikira niki twahanura kubabiteguye nakaye kantu bogira nimba atagihari byagenze byose abamisi uku turiko turavugana uku hagati yabo hari abantu benshi bari bibaza ati burya Ariyeje ahuye na misi bogwana Ariyeje ahuye na Nina bogwana nta gwanko rurimo nigero ca Nina na Ariyeje nta gwanko rurimo nzoga mpamagare acaza kandi byo bari sawa nigero ca kugira mubone neza kwina tagwanko rurimo hama abantu banabifata cyo gituma wari ukwiye kubareka bonyene ayo mazinda agahera nimba bavuga ati Ariyeje wowe umva hari abafana ba Ariyeje bavuga ati Ariyeje yatambutse neza hari n'abandi bavuga ati burya jiri bivanye nuko abantu bako baratambuka ntituzi amakritere bisunga mugaba amakritere yose bisunga namwe kubera ko dutwigira gutambukira hamwe useje gutambukira hamwe mugaba ko habamo uwa mbere hakabamo n'uwanyuma ndabivuga urumva haramo uwa mbere hamwe n'uwanyuma mugaba uri kuragaragaza gutambuka ivyo bakwigishije irevye kubona ko wagerageje none Ariyeje ntiyagerageje nico gituma yavuze ati yewe ndavye ivyo batwigishije ni nakarusha gusumba we aha bica byanana n'ibibazo none ikibazo bifate ko Ariyeje yatambutse cyane Ariyeje amanota ari hadari ku manota ngahe birashobora ati byari ku manota ngahe ibi bitari karavuga ibi bitari karavuga ni nashobora neza Ariyeje atambuka nabi mugabo rero akaca kompletwa Ariyeje akishura mu bibazo akishura bibiri muri bitatu ariko Nina akishura byose urumva manota n'icyo kimwe muri cyo n'amakesi atatu hazi iki gikurikira bakavuga ati twebwe kibi yafata umbiza rero ndabwire umbiza jiri 20 ndira gato Nina nashaka nanga ubutumwa kuri Nina Nina none navuze ati yarabishoboye kuvuga kesa na pose nazi yuko ari byo biri nk'amanota menshi kuko navuga ati ibyo ushaka byose na projet arabisoneta ariko on passe 3 fois réponse urumva aha kuyu nta kibazo kirimo kuri première dauphine kuri kutigeza wishira mu première dauphine nawe nyene vraiment navuga ati nawe nyene amashurwe bayamu ariko hageze kuri deuxième dauphine mushikiwa umbiza rero uvuga rero ikibazo deuxième dauphine après ko
ku oya bibazo gusa timo sinovuga kuko ntibafatiye ku bibazo gusa ubyumve ntibafatiye ku bibazo gusa n'abantu bose bari ngaha ko barumbeze bose barabibona kandi barabizi gusa nibyo rero bavuga umviza sivi ndakubwiye twebwe nta nyishu twabiro nk'ibyo icyo nicyo tubavuze on pass ariko rero on pass uza kugira ngo uzora nk'ibashikwiye ariko kandi hamagare jini abantu abakobwa 10 baserukira intara ya Kayanza kubera nubwo twafata umwe mugabo ntabandi zibiri baserukira intara ya Kayanza abo nta korosha birimwo kuvuga mu izina nibisanzwe uba wamaze kuja imbere y'abandi rero nina yumve ko atagwanko yumve ahubwo turamukeneye nawe hano agira icyo tuganiriye ati tuganire tere n'inkuru munaganire abantu ngahanze baca bafata ubutariko bakibaza kumenga turankana no ni ukuganira ni ukuduzanya tara ashobora kuba afite n'ibindi ariko arakora Entre tameza mi umumba tuko turavuga ashobora kuba afite ibindi ariko arakora ni uko natwe donashigikirana dushobora no kumushigikira nkuko dushigikira abandi bose twe nta gwanko tugira hama kandi ubu nini Miss inde Miss Ariege ubu ni Miss Audrey ubu ni Miss Sandra aba bose ejo bari kora kuri gano wale umva umenga ntibavugana no nta gwanko turacari muri bya bindi hamancheta aha turi kuri Romangie bar resto bar nibo badufasha kino kibanza kugira ngo dushobore gukoreraho ibino biganiro hama kandi ni kibanza ciza gifisa amasale yo kuramwa imanza ikagira ibinyobwa bimeze neza nahantu harakayaga hameze neza ni mu mirango ronko ngaho kuri 14 kaburimbi Romangie ko buri kose beshi barahazi ni hejuru niho kabari kare ngahanya muri no quartier wicaye hejuru bamumva nyine kufisa akayaga neza abantu bose iyo bahari babumva bari areze bashobora kuhaca nta kibazo mugabo kandi ngaha naho naba partenaire nkuko turi mu kanza dukora muri Tamborinere nkuko turi mu marangiro dushobora gukora muri Green City nkuko turi dushobora gukora n'abandi bashi turi mu partenariat hama rero twakomeje dusozera niki mwebwe mwizeza abantu kuvuga abantu bakurikirana ubu ibi yari base yari hamaze imisi ngabo aka microphone terambere we tufitege kwiki terambere mu buhe buryo mu buryo bwo gukora iki haba urumva narinze ngenda nka presenta projet imbere ya public niko nari nshaka kuyikora kandi nari nshaka iterambere mugabo kuba ntabaye muri bajya bane ntibisigura ko nzobihagarika ariko kandi turetse n'ibyo tubandanya dukora ibikorwa bimwe bishobora guteza imbere twebwe canke n'urundi rwaruka Sandra ko Sandra projet kwa Sandra twitega iki projet yanje nkuko nabivuze muri video ya muri interview ya mbere jewe projet yanje ntegeza kubikora kandi izofasha benshi mu Banyakayanza nkuko nabivuze no muri ntuza muri Miss nkeneye ubufasha gusa ubufasha bubonetse nta kibazo utabonetse tuzokubita inzu bipfusi tu kagura rero inzu bantu y'imigere n'inzu y'ibipfusi asha yitege twakoze kwa Ariege ashiteva mania yidinge yo gufasha Kayanza ego nta bindi ibindi nyene ibindi bazoyibona ariko birahari bon oya kuko navuga ko umukobwa w'impano nyinshi ego ibindi impano kuririmba talent kuririmba ego kuririmba navyo nyene bizaba birinko kugira ngo ushobore kugira zobarindira mujangwe urumva rero muri uko kuririmba nubwo mbona amatalent abana rwaruka ufise amatalent menshi mu Kayanza bazi gutamba bazi kuvuza iki ibintu vyinshi nyene abo nibo noca ndaba nkarungika bakaza gufasha ivyo bitakunze n'ibindi biriho vy'abamodo nabo nyene barahawe ikaze nzotangura kurokita entreta nkeneye ijambo mwebwe nk'aba Miss batatu mu ndwi batatu mu 10 ni kuvuga indwi urasigaye akajambo kamwe ku bantu badukurikirana bibaze yuko mwa mudahuza nukuri ko Imana abantu bose mwaza ko tudahuza ico ntigikunda ko deja twamaranye iminsi ingahe
yari hafi someni muri bootcamp twari tubanye kivandimwe twarasangira nta ngorane twari dufise rero ubu sinumva ko ariho byoca biza ngo motife ngo nuko ngo batowe hari abatowe n'abatatowe kuko deja umuntu yari ahari wese yarazi yuko hashobora gutorwamo muri twebwe mbane muri twebwe abandi bashaka gutaha rero bari baje bavyiteguriye ntiyumve ko hari urwanka ruhari turakundana cyane twe tuba turirondera kungene ubuzima bwacu bwabandanye kungene ibikorwa byacu byoshobora gushika kure hashoboka kuko nitwabivugira mu Kayanza ni hatoya cyane nta bantu benshi bazabimenya mugabo bigiye kuri ma TV social media birashobora gushika ubutumwa bwacu bushobora gushika kure rero bumva amahoro nta tuko turavuga ibyo bumva nabyo birashika udushavu turabaho kandi abantu tureyajise gutandukanye rero niba twihanganira Jaka Pariyeje rapport yiwanje vraiment nukuri ndasavye pardon ku bantu bazi ko vraiment muri bakobwa 10 kino kintu ndiko ndavuga ngo barandenganije ikisugwango ya ahubwo nukugira ngo twege abakobwa 10 batumenye tube tuzwi kuko ni imisi ya nyuma yo mu Kayanza Nina abuvuga Nina namukoreye pro ahubwo naza kugira ngo tuzobandanye dukora n'ibindi kuko harashushe burya rero nukura tukaba turakora mu gihe tukifise ino myaka kuko dushitse nitwaba abantu hari yanya babandi badashaka kuva naho bari badoshaka kubikora rero ahubwo navuga ati nta gwanko rurimwo nta gashavu nta nishavu Jeffis oya nta shavu ririmwo ndabakunda abakobwa 10 ndabakunda cyane hama ndangiza nje shimira mama wanje n'abantu bafashije gutora ajyamajwi ndabashimiye cyane sinabivuze mu kiganiro giheruka navyo navuze ndabashimiye gose ninaronka akajya ko kuronka utuntu tukeya nzobasangiza murakoze Nukwashimira nongera batera intege ikintu cya mbere numva noshikiriza muri uyu mwanya umuntu wese bishika agahanura muri bajye bakobwa cuma ikintu je kimbabaza vraiment iyo ariko uyu muntu reka akubwira ati wirinde iki mugabo ntakwereke ingaruka mbi y'ico kintu sinibaza ko aba ari karagira neza ku muntu rero mu gihe muri ko muratubwira ati mwa bakobwa mu mwirinde ama social media ariko kubwanje nkambona yuko nta kibi social media irankorera nta kibi ndabona yakoreye umuntu kenshi ndababwira ati ibi bintu muri ko murakora numva umenga umuntu akubwira ati wirinde naka yokubwira n'impamvu agusaba kumwirinda icyo nico numva nosaba abaduca intege kubera ko abari karaguca intege deja wowe jewe bishobora kuba nifitiye ibikorwa nshaka gukora nkashaka ko bitera imbere biciye ngaha mugabo nkaca nibuka ko nakayambwira ati uze wirinde social media bigatuma impano yanjye ndayipfubanganirizamo kandi yari kumenyekana biciye kure bisumbwa nuko yambwira ati uze wirinde social media kubera ko iki cyangwa uzovyitware nk'ukuntu umenga hakukubwira ngo wokwirinda bogerageza kuduhanura batubwira ati mwitware uko iyo nicyo kintu cyanyuma numva noshikiriza kuri social media kubera ko n'ubundi ndacaza n'inyuma ya komantere ndovye nayo nzogaruka kwe bondi ngaha nyene muri Kimamara TV nzokumanza kwa ndafise n'utundi nzokwamamaza thank you turabashimiye mwese rero kuba mwabanye natwe ikiganiro reka tubanze dusubikire ngaha kumbure tuzongera dutora abandi ejo canke hirya y'ejo ndibaza mwabonye ko byari byaryoshe kandi tagwanko hama kandi tubibutsa yuko Ikimamara TV kirahari ku bwanyu turahari ku bwanyu ibintu byose mukeneye kumenyekanisha bafise ama projet abafise iki aba bakobwa bafise imigambi 10 n'ubutunzi bukomeye cyane ku ntara rero kubunyegeza byopfa mugabo ntiho buri wundi muntu usanga bafise ibyumviro bisa akabumva yo muterera mu iki canke kiriya nyamambo bavuga ati jewe ndabashikira ndakora ibishoka byose nkiyaranje nkashikaho bari ego rero urumva ko nabo babyivugira ntabwo nkuru barurimwo ahubwo abantu bo hanze baba bari hanze yabo babyumve yuko ari urukundo gusa ibikurikira rero mwakoze kubana natwe icyo mutakunze n'ubundi genda muri commentaire mutubwire
gera muri commentaire mutubwira twebwe commentaire zanyu ziratuba kandi ziradufasha byinshi twizere rero ko mwese muryoherwanye natwe merci